Izo ni indirimbo zo mu nkuka ya misa yatanguje ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru witiriwe Umweranda Tereziya y'Ukarikita byatunganijwe n'ishure shingiro ryitiriwe Umweranda Tereziya y'Ukarikita riri ku mutumba Bihanga komine Gitega mu ntara ya Gitega. Musiguro yatanzwe na Patiri Dismas Yabarugira yamenyesheje ko ubutumwa bw'urukundo ari bwo bwaranze uwo Umweranda Tereziya y'Ukarikita, akaba yaciye basaba gushira imbere umwitwarariko ku bana biga kuri iryo shure kugira bazogire kazoza keza. Ubutumwa bw'urukundo nibyo byaranze Tereziya y'Ukarikita turiko turahimbaza uyu munsi. Ibikorwa by'ikigo twavyumvise mu bisomo by'uyu munsi guhera mu gisomo cya mbere cy'umuhanuzi Izaya eka no mu nkuru nziza. Umuhanuzi Izaya ati ukwisonzesha nyeneye, ukwisonzesha nyako cyane ingana cyako, ibikorwa by'urukundo nyavyo nuko umuntu akora mu mvuto abariyo, nuko umuntu ahembura abashonje, akambika abagenda gusa, akabohora abarenganijwe n'ibindi bikorwa bitandukanye by'urukundo. Turiko rero turahimbaza umuvugo w'ishure ryacu, tuca twumva icyo twoshira imbere mu butumwa bwacu bwa misi yose. Amashure tuyashyire mu kibanza cy'abana bari bagowe mu gihe cya Tereziya y'Ukarikita, ariko no mu bihe bitandukanye kuko no ngaha i Burundi barahari no mu bindi barahari. Ishure ni ishure ryigamwo abana bakeneye gufashwa kuregwa mu mpande zose. Ubwa mbere uruhara rwabo bavyeyi b'abo bana, umwitwarariko ufise kugira ngo ibibondo bizovemwo ibibondo vyiza, bizovemwo abana beza. Umwitwarariko ufise ugarukira hehe? Murabona icyo abo bana by'ukuri banyu bakeneye kugira ngo bazogire kazoza keza. Nimba mubirangura murahiriwe, ariko mubirangure na Tereziya y'Ukarikita mu kwitanga n'icyo mudafise kugira mu kirondere kugira ngo bana ntagire icyo babura. Uwo munsi mukuru wabaye n'akaryo kumvukira zo muri iyo ntara ya Gitega ziri mu Bubirigi zihurikiye mu ishirahamwe ry'iterambere ry'Igitega ko gutanga imfashanyo y'ibitabo vy'abigisha n'abanyeshure. Uwaserukiye iryo shirahamwe Nduwarugira Louise yavuze ko iyo ngabire igizwe n'ibitabo bigera ku 631 bikaba vyatwaye uburyo bungana n'imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi. Akaba yabasavye kubibungabunga kugira bize bifashe n'abandi hamwe no kurushiriza kwiga cane kugira umwimbu uzobe mwiza. Tugire Kristu n'urukundo mu bantu. Areje mfashe ijambo natumwe n'imvukira yo kuri uwo mutumba yitwa Louise de Gonzague, akaba ari muri association ADG igizwe n'imvukira za Gitega ziri mu Bubirigi. Hama nanje nkaba ndimwo mugabo maze imyaka 2 ntashe. Baciye bashima rero kuntuma mudabashikiriza ingabire y'ibitabo bishika 631 byatwaye uburyo bushika miliyoni 12. Nurumva barigoye barabitanga kuko bazi ko ari nkenegwa mu kwigisha abana. Hama kandi subwa mbere iyo association ya ADG yari ifashije hakiri undi mu directeur twarafashije, ADG yarafashije mu kuronsa intebe abana bicarako. Yaranafashije, yaratanze ico gihe n'ububati bashobora kuzoza barabikamwo nibi bitabo. Urumva rero badutumye ngo muze mu bibungabunge ngo kugira n'ababakomokako bazobikoresha. Hanyuma rero bakaba bifuza kandi babasaba kumwimbu w'ishuri wocu ugenda neza mukarushirizaho mugahava muba mu bambere.
shingiro ryitiriwe Terezia w'ikarikita nkuru nziza Jean Bosco arashima iyo ngabire kuko ngo izoramira ubumenyi bw'abo banyeshure akamenyesha ko atari rya mbere iryo shira hamwe ribafashije. Iri sango twari giteganye igishika cyinshi aho tumariye kumva ko twongeye kwemererwa ingabire y'ibitabo bitari bike nkuko mubona ngaho imbere yanyu bishika mu majana 6 n'ibigereka. Nashaka rero muniza amashi ikengurukire cyane mtimba mutima rino shira hamwe. Ubongera yandi turakenguruka ubwa mbere ni ku ibindi bitabo muri mwaka kuronkiye kuri no shure ryacu. Ibitabo dukoresha kuva mu mwaka w'indwi mbere ngiyari kuva mu wa mbere kushika muri 4e cycle. Ivyo bitabo byatugira ikibazo turiko turabona yuko atabukene azosubira kugira bw'ibitabo. Rero tumaze kubatera kamo twamenye ko ibitabo byadusazanye kandi n'abana biyongereye baciye biyumvira kudukoreshereza ibindi bitabo. Rero ivyo bitabo tukaba tubikengurutse cyane bikazoturamira mu benyi bw'abana basubira kw'ishuri. Uwo muyobozi yaboneyeho no kumenyesha ingorane iryo shure rifise aho twovuga nk'ikibazo cyo kutagira amazi kuri iryo shure, kutagira utuzu twasugumwe dukwiye, ikibazo cyo kutagira umuyaga nkuba hamwe no kutagira uruzitiro rw'ishure. Rafise ubukene butari buke. Murabona nahantu hari abana bashika baba amajana 5. Abo bana barakenera amazi ariko nta mazi dufise. Ahantu bavuma amazi na ahantu hagoye cyane. Nahantu nukuri uri kuraba nk'umwana w'umwambere agiye kuvoma amazi yo gusukura ishure urasanga nyene ari bibazo. So ni gisabo ca mbere. Igisabo ca kabiri ishure murabona nta mutekano ugiye rifise kuko murabizi yuko abana nk'abana ari batonyi murabona haca yibarabara ngaho mu kigo cy'ishure twabikeneye nk'akazitiro habonetse nk'akazitiro nako nyene byo dufasha cyane cyane kugira ngo katirema y'abana bana bacu byo dufasha cyane mu iterambere ry'ubumenyi bwabo. Ikigira gatatu naco ikijanye n'iki twasuzumwe ni toilette turazifise ariko sinovuga ntizishemeye kandi zikwiye. Mbere n'abarezi nta toilette dufise. Iyo dukoresha turakengurukira cyane patiri mukuru na paruwasi ya Gihiza nibo baba bari dutize. Sino twege nta toilette dufise. Mu mwaka uheze twaragize impanuka y'imvura irakubomora amatoilette. Rero amatoilette yarubatswe ariko ntiyashoboye gukwira kandi aho yakwiye nayubatswe ntiyashoboye kurangira neza kandi ntanakwiye. Dufise amatoilette hano bavuga 4 novuga utunogo 4 n'utundi tubiri nguvu z'abavyeyi bakoze. Ego tunogo 4 ni komine yadufashije kandi mana komine nayihangwa na byinshi tutomboye tukaronka nk'umuntu dusahiriza yosahiriza nawe nyene komine kugira twongereze twasugumwe naho nyene byo bari nziza cyane. Ikindi kibazo yashikirije ni ico abanyeshure bantaho nikora biga kuri iryo shure agasaba bishoboye gufasha mu gutorera inyishu ivyo bibazo. Ariko hariho kindi nyamukuru nacyo nyene ntogena ntashikirije. Hano turafise abana bantaho nikora. Urashaka gusanga umwana yaje kw'ishure ugasanga nta gakarama afise. Hari abana kweri batisha bava mu miryango nyene usakabana nyene iyo miryango ikenye. Ukabona ko atagakaramu bafise. Kenshi uza umigisha hari gihe yitanga ugasanga aramuha agakaramu gaheze agasubira ariko muca mumva yuko umigisha tushobora kugurira amakaramu canke agakaye abana bose. Hamisho gisabo cyo bishobotse nkuko muri abavyeyi bari no shure mwodukandira nk'iyo hageze nk'umwaka w'ishuri cyanguye aho dukaye tungahe twabone cyangwa agakaramu ko gusahiza abo bana navyo nyene byo bari vyiza. Mu majambo make y'ugukenguruka nk'waserukiye ishure gitiri umuyana na Tereza w'ikarikita naho ngarukirije tugire Kristo. Bamwe mu banyeshure kuri iryo shure baragaragaje umunezero bafise wo kuronka ivyo bitabo bakavuga ko bagiye gutahura vyinshi nkuko bivugwa na Mpundu Belande umwe muri abanyeshure. Bahora tubura ibitabo tukanyanira umwe agashobora gutorana ikiyo hariho n'abatashobora kuza barabiduha ndetse basabikanye turabashimira ko
ndabisoma rwose ivyo ntabura ndosha ndabitabura ngo bafise ibitabo. Ekana Nzoyihaya Chanela nawe nyene arashima agatera kamo bagenzi we kuyifata neza. Ndanezerewe cyane abadufashije Imana yaduhaye urugero rushimishije cyane bashobora no gufasha abandi baregwa nkatwe bakamunotera abanyeshuri bameze nk'uko gufata ibitabo neza niko kazoza kawe. Uwaserukiye ibiro bijeje indero muri diocese ya Gitega Dieudonne Nzohabonayo yateye akama abavyeyi babo banyeshure kuvavanura n'ingeso yo guhebesha abana amashure. Abavyeyi bo ngaha muri kono karere barakunda gukura abana mu mashure. Abana bo ngaha baraheba. Murandahaca akatari gake bagatonda amasaha bashakiye. Niyo batumye ku muvyeyi bati ngo usigure umwana wawe byamugoye, umuvyeyi ntaza ucumenga bamukamiye mu meshi ati canga nyabone umfashe kurima. Murumva abavyeyi muravye izimvukira zo ngaha akigora ariko barakora k'abana banyu kugira ngo bige ega nabo nyine bashaka ejo bazobakorera mu ntege nabo bazoza kuraba bati nize kuri irya shure mvuka muri kajya karere hariya ni wacu nabanyene ejo bazoza batuzaniye ibinyene baje gufasha barumuna babo kuko bazoba bakuze bateye imbere. None rero bavyeyi nakamuna bateye nukuri kose ujya mugenzo gukura abana mu ishuri mu buhebe. Abana nibaze bige kandi bagira isuku bambike neza. Kwambara neza so kwambara yizimvye. Abo ka uniforme ni bakamese. Biyoge bimoshe kabagira isuku. Mubakurikirane ko baza no ku mashuri. Abarezi babatumye ko bati abana banyu ko basiba. Abana banyu ko bataje itaba. Ko ashobora kuba yasivye kandi yaje agaca yicira handi. Murazi ko isamazo gwa rukubutari atari bike. Ubugaba ntibabubutse. Mugabo nawe yasanze umuvyeyi nawe ari kigaba nkawe hoho bica byunyuka. None rero bavyeyi munakajyo turoze kubatera kakamo ni mukurikirana abana banyu. Mubahivye ibyankenegwa ibitabo byo by'umwana ko ariko baravyironkera. Hari andi mashure babigura. Abavyeyi bavyigurira. Mugabo mwegera aba imvukira zanyu ziko zirabafata mu mugongo kugira ngo nyene ntimutame abana banyu baronka ivyo bakoresha bikwiye hanyuma bige. Ibirori vy'uwo munsi vyasozerewe n'udukino hamwe n'intambo vy'abanyeshure bo kwishure shingiro ryitiriwe Miranda Terezia Ukarikita. Bye.